mu nkuka ya misi itangurira igikorane cyo gukengurukira Imana catunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu yaherejwe kuri Paroisse Katolika Saint François d'Assise iri muri quartier Magarama ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Musenyeri mukuru wa diocese Gitega Simoni Ntamwana agaruka kwibutsa abarundi na cane cane indongozi inyifato nziza yo baranga kugira ngo babe akarorero nyako. Musenyeri Ntamwana kandi yibutsa abarundi ko batokwibagira ko kubana barekuriranira ari ntangere mu kubaka uburundi bwiza bw'akarorero. Kubwo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye muri ico gisabisho basaba Imana kubana nabo no kubakomeza kugira ngo bashobore kurangurira abo barongoye ico baba basezeraniye. Ndabukengurukiye ko wantumye mu bantu bawe ngo ndabarongore, ariko nawe urazi ko ubutumwa wampaye atari ubutumwa bworoshe. Ndabukengurukiye ko wampaye abamfashe ubwo butumwa ugashyira no mu barundi umutima w'ubugangurutse. None ndagusabye uduhe umutima umwe, dukore twumvikana tuzi ko dusenyera ku mugozi umwe nk'igihugu cyawe. None Mana yanje, mpera ubuzima bwiza abo wandagije kugira bagire umutima wo kutidodomba, kuko bagowe bonyidogera nanje ntava ntirimuka kwibanga wampaye nkihebura. Ndagusavye se muvyeyi wongerereze ingoga abarundi zo gukorana umutima mwiza kugira baronke umwimbu batunga. Turagusavye uduhe ibihe vyiza, uduhe imvura ku gihe cayo n'akazuba mu gihe kibereye, turime bimere kandi vyame kugira ngo ntihagire uwurimira kuri marima. Turagusavye uduhumura amaso turonye ubwenge bwo kubona itunga kama waturemeye, turihingure ritubere kimdumara mu buzima bwacu. Turabigusavye se dawe mwiza. Turagushima ko waduhaye ubuzima kandi mukama iyo umuntu ashimye aba yongeje. Turagutuye imiryango yose y'abantu Mana nzima, turakweretse aba bose bari ngaha, bongera imigisha imwe wahaye Yesu, Mariya na Yosefu, umuryango mweranda i Nazareti. Shira urukundo rwawe mukama mu mitima yabo, bahimbagwe no kubagiza umubiri umwe. Hezagira ibyo dutunze cyane cyane umutungane, tubeho mukuri mu mahoro no kurekuranira, tubisangirane umutima w'ikigongwe, abababaye, abashonje, ingenzi n'abarushwa. Barungikire umutima wawe mweranda, maze ababyeyi n'abana bakundane, abubatse boroherwe, imiryango yose igira amahoro n'umunezero, na cyane cyane bifate kurekuranira. Mukuru w'igihugu kandi Evariste Ndayishimiye agaruka gushimangira ubutumwa bwa Musenyeri yahereje igisabisho kubijanye no kurekuriranira, aho umukuru w'igihugu avuga ko biri muco yise imitwaro yoranga abaje muri ayo masengesho. Sivye imbeshere, jewe ku bwanje ndafise akanyamuneza kadasanzwe, kandi ndazi ko atari jewe jenyene, tugasangiye n'abari mu nzego zose z'igihugu, tugasangiye n'abarundi bose, kuko biraboneka ko Burundi buriko burashika ku yindi ntambwe ikomeye. Biraboneka yuko abarundi bamaze kumira akabuye k'abagabo. Nicerekana yuko koko abarundi banezerewe nuko bose uwo munsi bose bawurindiranye igishika, kuko nabonye abandungikira ubutumwa bankeza bantera intege. None nimurabe iki kimenyetso cyonyine dufise ngaha mu ngoro y'Imana, ni ikimenyetso kidasanzwe yuko Imana vyose ari ibikora. Nimurabe ingene abihebeye Imana bari ngaha, abapasitori, abayisilamu, abarundi twese tugakoranira ngaha turi ku rubanza rumwe rwo kuninaza Imana, kubera uwo mwaka uheze dutanguye ikiringo gishasha kizomara imyaka 7. Heze ubwa mbere abarundi bose, ndabakeze kwiteka bariko bariya. Erega ntitwaba tutavyibuka
mbaye umukuru w'igihugu wa kabiri atowe n'abenegihugu ashobora kumara umwaka ariko ararongora abenegihugu. Kuva ntanguye iki kiringo mwese murabizi, iki kiringo cyatanguye bigoye, abarundi twese twari mu madidane na jewe ndimo. None rero Imana kubona itubungabunga muri uwo mwaka ukaba uheze dutanguye iki kiringo, dutegerezwa kunezerwa tukayitambira. Imana yonyene ikavyibonera ko yakoze bigashimwa, kuko rudashimye yokibona ko yaruhiye ubusa. Koko ni igihe cyo gushima Imana, tumare iyi minsi 3 tuyishimira, tuyikengurukira, tuyitambira, ariko kandi tuguma tuyisaba kugira ngo rero muri iyi minsi 3 turafise umutwaro. Ubwa mbere jewe nkurongoye iri hanga ndasaba igisabisho kugira ngo Imana igume inkomeza, impa ubwenge nshobore kwitonda, bishoboke ko ndabatunganiriza. Uwo n'umutwaro ndabahaye muri iyi minsi 3 tuyimare turiko turashikiriza uwo mutwaro, Imana iwakire. Umutwaro ugira kabiri n'umutwaro ujanye no gusubiza hamwe neza mu Burundi. Abantu bakirabana nabi, bagifise imitima iri mu kirere, naho nyene ivyo bari vyiza muri iki gihugu. Tugira umushinge mwiza, ivyadubereye umutego muri iyo myaka yahera ntibandanye arivyo bitubera umutego. Dusabe umutima mweranda, duhe umutima ivyo vyaseye ikibi vyadufashe mu kahise tubashe kubigirira ikigongwe twebwe nyene abarundi. Nta bandi bazobigirira ikigongwe atari twebwe nyene abarundi. Tubigaye, twihane, tuvuge tuti tuzosubira. Uwo rero ni umutwaro ukomeye cyane. Uwundi mutwaro ni umutwaro wo gutera imbere. Erega Imana yaturemeye iyi si kugira ngo ituramire, itere imbere. Muga rero Imana yiduhaye, natwe yaduhaye ubwenge ngo tumenye kuyihingura. Dusabe Imana itwugurure ubwenge, kuko yarabuduhaye, itwugurure umuzirikanyi dushobore guhingura iyi si. Ubu Burundi Imana yaduhaye buturamire koko, kuko tutamuye ivyamwa vyabwo ntibuzoturamira. Rero kugira tubwamura ivyo vyamwa nuko twokura amaboko mu mpuzu, tugaca ubwenge, tugakora, hanyuma ivyamwa vyabwo tukabisabikanya twese. Dusabe rero Imana muri iyi minsi itwugurure, iduhe ubwenge, iduhe umutima wo gukunda ibikorwa kugira igihugu cacu gitere imbere. Ayo masengesho ateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu ku mwaka urangiye Evariste Ndayishimiye aramuswa Uburundi, akaba azomara iminsi 3 abera ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Akaba yatanguye kuri uyu wa 4 igenekerezo rya 17 Ruheshi 2021, akazorangira ku munsi wa 6 igenekerezo rya 19 Ruheshi uyu mwaka.